Ndabaramutse ndabaha n'ikaze ubugira kandi kuri ya channel yacu ariyo yanyu Never Give Up TV Info. Uno munsi ndabafitiye ikiganiro kiryoshe, ikiganiro ciza cyane. Ico ndagusaba no kunkurikira kuva ku ntango gushika ku iherezo, uraza kumvamo ibintu byiza cyane byo kugira akamaro cyane cyane. Twabwiye ko tuzoza tubazanira ibiganiro bitandukanye bivuga ku faranga ry'ikoranabuhanga, cryptomone, ndavuga blockchain cyane cyane. Blockchain ni iki, cryptomone ni iki, web gatatu ni iki. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane muri ino si turiko turimuka tuva muri web kabiri tuja muri web gatatu. Web kabiri ni iki, web gatatu ni iki, web rimwe ni iki. Ibyo byose nibaza ko tuzogenda tubisesangura tubirabira hamwe kwa kundi hahandi twidugira twimanukira tuva muri web kabiri tuja muri web gatatu. Uno munsi ndafite ikiganiro kiryoshe, ikiganiro ciza cyane. Ndagusaba gufyonda kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro byo tuzokwama ducisha hano hantu uzokwame ubu wa mbere aronka notification canke ikiganiro gishikira mu bambere. Uno munsi rero ndabafitiye ikiganiro kiryoshe cyane. Twarabiye ko tuzovuga kuri blockchain, web gatatu, cryptocurrency. Uno munsi aragashinga naye gatoya ngomba kubasangiza ku mushinga mateka wo mu gihugu cibanyi cya Tanzania. Aravuga mu Giswahili ariko nibaza ko abenshi muri ngaha mutahura ururimi rw'Igiswahili, n'abadatahura nabo ndaza kugenda ndabacishirizamwo dusobanura muri Kirundi. Tuze kuvuga iki? Nta kindi kinzanye guys, nta kindi kinzanye ni ryafaranga ry'ikoranabuhanga. Ryafaranga ry'ikoranabuhanga tubabwira batuti ntukwiye kuba mu bantu basigwa n'impinduka ziriko ziraba. Impinduka ziriko ziragira gute? Ziriko ziraba. Ariko haraba impinduka zikomeye cyane kandi muri ibi bintu by'amafaranga. Murazi yuko amafaranga nubwo atari byose ariko akora byose. Nibaza ko tugendana. Bivuze ngo amafaranga ariko arahinduka kandi murazi ko amafaranga ntiyamyeho, yagiye aravuka. Ugiye kuraba mbega yaje gute, igihe yaza twakoresha iki, mbega igihe yaza hoho yatanguye ameze ate. Muribuka ko hatanguye ibingorongoro, umuntu agasanga yikoreye umufuko w'ibingorongoro afise nk'ibihumbi 10, aho bavuga ngo umuntu yashobora kugura nk'inka afise nk'igihumbi, afise ibihumbi 2 byo wasanga ari iki, ari ibingorongoro cyo twita amacoin. Ivyo rero bigenda birimuka bihinduka, bazana inoti. Mu nyuma bazanye inoti, murabona iterambere ryateye riza, hatera haza amashira hamwe yitumanaho, ndavuga za limitere, za Econet Leo. Abaca bazana rero ibyo navyo ngo byitwa bya Eco Cash, aho umuntu ushobora kumutumira amafaranga utarinze gushashira mu ibahasha cyangwa utarinze kumuha check ngo aze kuyarotera muri banki, ariko kayamutumira wibereye muhira. Izo zose zari iki? Zari impinduka zagenda zihinduka uko twagenda twimuka, uko web kabiri yagenda itera imbere. Uno munsi rero hariko haraba ino mpinduka y'iri faranga tuyita ngo ni fiat money. Fiat money na ya mafaranga tubona dukorako. Aya mafaranga ushobora kuguhereza mu ntoke ukayakira, cyane nkashobora kuyaguha kuri banki yawe canke hehe, leta ikamenya ngo naka arafise amafaranga ya naya, canke banki kanaka ikamenya ngo naka afise amafaranga ya naya kuri konti yiwe. Ariko muri no mpinduka ibintu biriko biraba, narababwiye ubuheruka yuko n'amaleta komakomeye ariko arafata iya mbere mu kuja muri no faranga. Ndabibutsa yuko kandi ubwa mbere aya maleta yabibona nk'umwasi, aho yabona yuko hari ibintu biriko biraca ku ruhande bitamenywa na leta, ariko abanyagihugu bakaba bariko barabikoresha, kuko iki kintu twita blockchain cyangwa cryptomone nico twita decentralized finance. Muri decentralized finance ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite amafaranga ariko yibereye muri blockchain technology. Ugasanga nk'umuntu kanaka arafite nk'imiliyaridi nka 5 canke nk'umiliyaridi, ariko agasanga yafise muri blockchain technology. Ugasanga wowe ntavyo womenye, ugasanga yifitiye computer yiwe, ugasanga yifitiye telefone yiwe, ibintu nk'ibyo. Ino mpinduka rero nababwiye ngo mukwiye gusigara inyuma. Nico gituma cyo ndagusaba ari gufyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ibiganiro tuza gucisha hano byose bizogende bigushikira mu bambere. No munsi nababwiye ko ndabafitiye gashinga nahe gatoya, aho turiko turavuga ku mpinduka ziriko ziraza blockchain, web gatatu, cryptocurrency, blockchain technology. Ahanini tuzogenda tubisesangura byose, tugenda turaba tuti mbega dukwiye kumenya twitwara gute, tubigenza gute
muri no mpindukira kirabo mu bijanye n'ifaranga kugira ngo tuje muri web gatatu decentralized finance. Nuko hano hariho akaudio nashaka ko twumviririza hamwe hama tuze kugenda tugasesangura mbega twokora iki, mbega twoho nk'abategetsi bacu bokora iki, canke twebwe nk'abanyagihugu canke nk'umuntu wese ku giti ciwe yokora iki, asabwa gukora iki mu gihe ibindi bihugu biriko birafata ya mbere mu gusesangura canke mu kuja kwikorana buhanga. Imbere ko nja kwa gashinga ntahe mu gihugu kibanyi kindi kandi caharuguru uburaruko bw'u Burundi aha mu Rwanda, ejo hahise bacishije itangazo kuri X canke Twitter bavuga ko bariko baraheraheza ibijanye n'ubushakashatsi bariko barakora mu byo bita CBDC, Central Digital Currency. Nukuvuga ngo hari faranga gikorana buhanga ibihugu byose biriko birahamagabwa na Banki Mondiale gukora ifaranga gikorana buhanga atari noti, kuko ibintu by'inoti ubundi mu bisanzwe bitwara n'amafaranga mu kuyafyatura bisaba yandi mafaranga. Ariko rero muri iyi si y'ikoranabuhanga canke blockchain technology hari impinduka idasanzwe ku buryo amafaranga akogwa mu buhinga bwa none hatarinze gusabwa iyindi mitahe yo kuza kuyacura canke kuza kuyafotoza. Ikaba rero n'igihugu kamamuzi ko kitemewe kuja gufotoza aya mafaranga. Mwumva rero ko nk'igihugu cy'u Rwanda naco kiriko kiratera imbere. Ahi wacu mbega hoho byifashe gute? Ahi wacu byifashe gute? Nizera ko na banki nkuru y'u Burundi nayo nyene iticaye, kuko nayo nyene ndazi ko arabahizi ntibicaye, kandi ndazi ko nabo nyene badashobora gusigara inyuma. Ariko mwumve kano kantu gatoya, umushinga amateka umwe wo mu gihugu ca Tanzania ikintu yadusangije, ari naho hahandi uzosanga ibihugu bikenye canke twebwe iyo turonka amakuru dutevye tuzosanga mise twasigaye inyuma. Tuzosanga ibintu byabaye inyuma y'imyaka 5 ugasanga twe tubimenye inyuma y'imyaka 6, 7, 8 kandi haciye imyaka 5 byarabaye. Kubera iki? Kwa kutamenya makuru cyangwa kwa kutajana n'ikorana buhanga canke n'impinduka. Ari naco gituma ndakubwira ngo kuba uri kuri runo rubuga rwacu Never Give Up TV Info uzahamenyera ibintu byinshi bitandukanye. Reka mwumvirize uro mushinga amateka ico yari karasigura mu nama nshinga amateka y'igihugu ca Tanzania. Mukamuzi ko naco ari igihugu kiri muri East African Community canke ari igihugu kibanyi, tubwirizwa kugendera ahamwe. Ariko rero iyo habaye gusigana ni hahandi uzosanga igihugu kibaho gisuzuguwe, kibaho kitariko kirajana n'ibindi bihugu biriko biratera imbere. Reka mwumviriza uwo aho yasigura ibi haraciye iminsi tari mike aho yari karabisigura mu nama nshinga amateka. Tunakeza u Burundi ho bwaraye burose inama nshinga amateka, kandi bukanatora uzorongora inama nshinga amateka nyakubahwa Daniel Giraze Ndabirabe. Tunamukeza kongera kurongora ikiringo kindi c'inama nshinga amateka c'imyaka 5. Aho rero twibaza ko nawe nyene azogenda araraba impinduka ziriko ziraba kugira ngo amategeko azotorwa muri kino kiringo c'imyaka 5, natwe abarundi tuzoharonkere byinshi muri rikorana buhanga cyane cyane. N'iryo jewe nisunga, abandi nabo barisunga ibindi. Ariko jewe nk'umunyagihugu canke umwene gihugu nanje navuga nti inama nshinga amateka ndayinezererewe, ariko tuzonezerwa cyane tubonye ko natwe bariko baratworohereza, bariko baradushakira ibyo tuma abakoresha ikorana buhanga canke kujana n'ibindi bihugu kugira ngo natwe tworoherwe muri ifaranga gikorana buhanga. Nuko reka mwumvirize umwe muri bano bashinga amateka reka bisigura mu nama nshinga amateka. Ndazogenda ndabasobanurira gake siruto twidugira twimanukira kwa kundi hahandi tuva muri web kabiri tuja muri web gatatu. Aha ni mu nama nshinga amateka ya Tanzania guys. Sasa hivi hata bunge letu vitu vingi tunaendesha kwa kutumia kishikwambi. Lakini unaweza kuona nchi ambazo zimeendelea teknolojia hii ilipaswa itumike kwenye bunge la 8, bunge la 9 au bunge la 10. Lakini tuko bunge la 12 mwaka 2021 ndio tunatumia teknolojia hii. Sasa hapa kwenye teknolojia nataka niongelee kuna kitu kinaitwa blockchain technology. Na kwenye blockchain technology nataka nitoe takwimu ndogo tu, ikiwa kama nchi zetu zitatamani kuendana na kasi ya teknolojia iliyoko duniani, tusiwe tunachelewa kupokea teknolojia. Mambo ambayo tunapaswa kuyafanya saa hizi tunakuja kuyafanya baada ya miaka 10. Hebu turudi miaka 10 iliyopita nyuma, mwaka 2010. Mwaka 2010 wakati teknolojia ya blockchain technology inakuja, ndani ya blockchain technology kuna vitu vingi.
watu wa kada mbalimbali wanaweza kutumia blockchain technology, lakini hapa niongelee swala la fedha ambao naamini kila Mtanzania tunafanya kazi ili tuweze kupata pesa. Ndani ya blockchain technology kuna kitu kinaitwa digital currency, cryptocurrency, yani Bitcoin. Mwaka 2010 Bitcoin ilikuwa inauzwa chini ya $5. Ilikuwa inauzwa 0.5 USD. Ambao mwaka 2010 dola ya Kimarekani ukilinganisha na ile ya Tanzania ilikuwa inaenda kwenye 1490 mpaka 1500. Kwa tafsiri yake, kama Tanzania kama serikali ingesema nibaza ko mwabyumvise guys, uno no Kenyezi w'umushinga mateka mu nama nshinga mateka y'igihugu ca Tanzania yariko aravuga ati hari ibintu bitangaje kubona ko nk'ibihugu bimwe bimwe hari ibintu dukora twebwe tukaza kubikora, ndavuga mu ncamake, ati twebwe tukaza kubikora haciye igihe. Ati nk'akarorero ugasanga nk'ibintu byabaye mu myaka iheze, twe tugiye kwibuka ko ibyo bintu byabayeho haciye nk'imyaka kanaka. Aravuga ati nk'akarorero, ati tugiye mu myaka 10 iheze, dusubira inyuma turaba imyaka 10 iheze, ati mu 2010 tuje mu 2000, ati nk'akarorero tuje mu 2010. Mu 2010 ati ndavuga cyane cyane ati kuri ibi bintu by'ikoranabuhanga icyo bita blockchain technology. Aravuga ati muri blockchain technology harimo ibintu byinshi, ati ariko icyo ngiye kuvuga ndavuga kuri kimwe muri ibyo bikorerwa kuri ubuhinga bwa blockchain technology. Aravuga ati harimo icyo twita Bitcoin. Aravuga ati Bitcoin mu mwaka wa 2010 ati yari kubusa n'ibice 5, ati yari munsi y'amadolari 5 y'amanyamerika. Ati ayo mafaranga y'ikoranabuhanga ya blockchain, ati iyo yitwa Bitcoin ikorerwa kuri ubwo buhinga bwa blockchain technology, ati yari kuri ubusa n'ibice bingahe 5 y'amadolari. Aravuga ati rero ivyo byabaye mu mwaka wa kangahe w'2010, ariko twebwe no munsi muri nama nshinga mateka yacu igira 12 niho tukibimeye ati byari kuba byakoze nko kindi gihe cy'imyaka iri inyuma imbere yuko tuza kubimenya uno munsi. Atariko urabona ingene twacerewe. Hanyuma rero ariko aravuga ati muri iyi Bitcoin ati ugeranije n'amafaranga ya Tanzania, ati muri ico gihe ati iryo faranga ryari kuba rivunjwa $1,470, ati kugera mu 1,500 gutyo. Ati muri ico gihe rero nk'inama nshinga mateka ya Tanzania yo duca dufata tugatora itegeko tukaca tuvuga ati reka dufate nka billion imwe tuyishire hehe, tuyishire mwana amafaranga hanyuma turabe uko bizogenda. Ariko kubera batari bwabimenye nta cyakozwe. Reka tubandanye twumviriza ingene yashishikaye abwira abashinga mateka bagenzi be mu gihe bari bakoranye mu nama nshinga mateka. Reka tubandanye twumviriza gatoya hama duce turangiza ino audio ino video yacu. Ni tuza kuvuga byinshi cyane, ariko murazi ko turacari nko mu ntangamarara, tuzogenda dusesangura byinshi. Reka tubandanye twumviriza no mufasoni ibyo yabandanije avuga muri nama nshinga mateka y'igihugu ca Tanzania. Sisi tumeielewa hii idea. Hebu tujaribu tu tuchukue bilioni 1 tuwekeze hapa kama vile ambavyo wananunua hisa. Na mimi nimegundua inawezekana hata IFM hizi benki za dunia wanavyotukopesha, wao wanawekeza kwenye vitu kama hivi. Alafu sisi ndio wanakuja kutukopesha, tunabaki tunalipa madeni. Kama serikali ingeamua urumva bandanije avuga ati twebwe tumaze kubitahura, ati nk'iki gihe twofata tugafata nka billion imwe tukayishira muri aya mafaranga tukashiramwe, ati ko tumaze kubitahura. Ariko arakibura abandi mashinga mateka bagenzi we, muravyumva. Aho rero harimo benshi batumva n'ivyo ariyo batazi n'ivyo ariko aravuga, kandi aribo babiruza gutora amategeko kumbure agire icafashije igihugu. Aho rero umwe yavuze ati nkina nkebura, nibaza ko twebwe turiko turakurikirana lino koranabuhanga blockchain technology, nk'umwe wese nk'umunyagihugu gatwe kiwe twavuze ko atanumwe akwiye gusigara inyuma. Aho rero nabo bashinga amateka bacu twabakeje, tunabashimira cyane ku bikorwa byinshi bagenda bakora, ariko kandi tunabasaba ko batoba kure yizi mpinduka ziriko ziraba muri koranabuhanga
by'ibihugu biteye imbere biriko birafata iya mbere mu gutora amategeko akomeye cyane. Reka tubandanye. Mumva ko yavuze ati ati aya mabanki akomakomeye ku isi aduha amadeni, ati twibaza yuko bobo badufata bakatugurana amafaranga menshi, ati ariko nk'ayo mafaranga batugurana bo bashobora kuba bikorera ibyo nyene babishiramo imitahe muri ayo mafaranga y'ikoranabuhanga, mu nyuma bakaza kugira iki kutugurana. Kuchukua bilioni 1 ikanunua Bitcoin ambayo ilikuwa ni dola 0.5 ya Kimarekani, ukizidisha na thamani ya dola kipindi kile unapata kama 750. Manake bilioni 1 ukigawanya kwa hiyo pesa unakuja kupata Bitcoin 100,000 kama na 35 hivi. Ukizidisha na bei ya sasa ya Bitcoin, bei ya Bitcoin ya sasa ni dola za Kimarekani 66, ambao almost na hela ya Tanzania kama milioni 150 na. Yaani tafsiri yake, kama serikali sasa hivi ingeamua kuziuza hizo Bitcoin 135,000 na kadhalika, tungekuwa na uwezo wa kulipa hizo deni la taifa ambalo tunadaiwa sasa hivi, hizo trilioni 70 na. Kwa sababu bei ya Bitcoin sasa hivi ukizidisha, na kama serikali ingenunua Bitcoin kipindi hicho, inakuja karibu trilioni 90. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo hatuwekezi kwenye teknolojia. Murumva rero yuko mu ncamake yereka aravuga ati muri ico gihe nka leta ya Tanzania yifata ingingo bagafata ayo mafaranga nk'iyo billion bakayagura ama Bitcoin muri ico gihe, ati ugereranije n'amafaranga Bitcoin yari iriko ico gihe y'ama Tanzania, ati bari kugura nk'ama Bitcoin arenga 100, Bitcoin arenga 100 na mwivyo biharuro gutyo. Rero aravuga ati urabiye ku gaciro uno munsi Bitcoin igezeko, ati leta cyifata ati reka tugurisha za Bitcoin zirenga 100 tuzigurishe, ati leta ya Tanzania yoshobora kubifise amafaranga angana n'imiliyari na yavuze ku gaciro Bitcoin igezeko, avuga ati iri mu bihumbi birenga 66. Urabona ko n'igihe yabivugiye haraciye iminsi, mu bisanzwe haraciye iminsi uri kurabiraba kuri kano gaciro yavuze ko igeze ku bihumbi 66. Aranavuga ko mu Matanzania yoba yari yegera imiliyoni 150. Ariko acavuga ati ayo mafaranga yose ni ukuvuga ngo ayo ma Bitcoin yose abayagurishije bari kuronka ama trillion ashika 90, trillion 90. Trillion 90 nibaza ko ari ico twakwitangira ngo uba warenze billion, ni ukuvuga yuko ari bihumbi ni 90,000 miliyari, 90,000 miliyari niko twabivuga mu Gifaransa. Nibaza ko ari uko ibiharuro sindi muhinga wabyo cyane, ariko ni muri iyo sanse nyene umva ko ari amafaranga menshi cyane, warenze mu ma miliyari ukaje mu ma trillion. Leta yifata ingingo yo kugura ayo ma Bitcoin ico gihe yavuga ko mu 2010 yari kubusa n'ibice 5 by'amadolari y'amanyamerika. Ati yo bafata muri yaridi wa Tanzania bahagura Bitcoin, baragura Bitcoin zirenga 100. Ico gihe ariko arabivuga Bitcoin yarigeze ku 66 by'amadolari ivuye mu 2010 yaho yari iri kubusa n'ibice 5. Murumva rero yuko uwo mushinga amateka yariko aravuga ikintu gikomeye cyane gose mu namashinga amateka y'igihugu ca Tanzania. Nibaza ko ugerageje gukurikira amakuru y'igihugu ca Tanzania, haba umupresident ahari Samia Suluhu Hassan, hariho ama video yiwe ariko aravuga ko ibintu by'ikoranabuhanga, ariko aravuga ati nuko ntayizanye no munsi nariko bibereka, ati nitutaba maso ngo tubijemo tubikurikiranire hafi, ati abene gihugu bobo bazobimenya babikorere no mu yandi maleta y'ibindi bihugu byo hanze bazoba bamaze kubikurikirana. Ico nico Samia Suluhu Hassan yigeze kuvuga nawe nyene ariko arasigurira abashikiranganje. Rero acavuga ati naomba benki kuu la Tanzania aratinda basaba abakuru cyane cyane abategetsi muri banki nkuru ya Tanzania kubikurikiranira hafi kugira ngo ntibasigare inyuma. Urumva rero ko uwo mushinga amateka mu bisanzwe yagize icamara, ko umukuru w'igihugu yamaze kushira mu ntoki, nibaza ko bageze kure. None ahiwacu gute? Ndabaza ahiwacu gute? Ariko cyane cyane umuntu wese ku gatwe kiwe
nk'abo bagize amahirwe yo gukurikirana urubuga rwacu nibaza ko tuzohamenyera byinshi bitandukanye. Na cyane cyane twabwiye ko turiko turagira nk'icyo twokwita introduction canke intangamarara y'ivyo tuzogenda turabira hamwe kuri runo rubuga rwacu Never Give Up TV Info. Tuzogenda twiga blockchain ni iki, Web3 ni iki, cryptocurrency ni iki, mbega kugira ntunga ayo mafaranga ni iki, kugira anshikire mu mufuka wanje ni no bikora gute, cyane kugira ntishoboye kuyakoresha nguri ikintu nkuko nahora nkoresha amafaranga asanzwe, nsabwa iki, ngomba kuba mfise iki ni iki. Aho rero niho tuzogenda tubona nukuvanga amafaranga yawe ari ahantu kanaka, tuvuge nk'izi mining turiko turakora nkuko uwo muntu ushinga amateka yari karabivuga. Iyi Bitcoin murazi ko yakozwe kuco bita cloud mining computer node. Ivyo byose tuzogenda tubisesangura, tubone node niki, tubone computer mining ikogwa gute. Ivyo byose ni ibintu tuzogenda duserangura. Bivuze ngo iyi Bitcoin yari karasigura niyo ruvyara w'izindi cryptomone zose zagiye zibaho, niyo yatanguye kubaho, ariko yabayeho mu buryo bwo kumininga biciye ku buhinga bukomeye cyane butwara ni novuga ngo energy, rutwara inguvu nyinshi z'umuriro. No hama kandi bisabwa kubikora ufite computer, bisabwa kubikora ufise ordinateur, nico bita a cloud mining computer node. Rero uno munsi aho turiko turaja muri Web3 hari byinshi biriko birakogwa mu buryo bwa mining. Ushobora kumininga ukoresheje telefone yawe, aho nababwira nk'izo bita za nkizi za Pi network, hari nkizi za Pi network abantu bako baramininga bakoresheje amatelefone, bamininga buke hakaba izo twita Sidra, hakaba izo twita izi za USDS. Izi dose twarabibabwiye ngaha, hari ama video asobanura ingene umuntu ashobora kuyandika. Hakaba iyindi kandi yitwa Note, hariho niyitwa Note rini bariko barayimininga kuri telefone. Hakaba n'izindi nyinshi cyane gose. Dufatire nk'akaroro nko kuri iyi Pi, nibaza ko ari abantu benshi bamenyere. Uno munsi tuvugana ku masoko mato turaja ku masoko manini iri kubusa n'ibice 4 n'utundi tuntu inyuma. Murumva yuko ubusa n'ibice 4 by'amadolari y'abanyamerika. Murumva yuko nk'iyi inyuma y'imyaka 10 umuntu azovuga ngo nari naravyumvise ngo ibintu byitwa Pi network. Inyuma y'imyaka 10 cyangwa inyuma y'imyaka 5 canke leta ugasanga yaracerewe, ugasanga ntiyigeze igira ikifasha abanyagihugu, mu gihe hari ama leta yani nk'iriza leta zumwe za Amerika, za El Salvador, za ibihugu bikomeye mu bintu by'ikoranabuhanga, aho usanga bobirije abanyagihugu ku mininga gucukura. Aho rero murumva yuko twebwe turiko turamenya bino bintu, turiko turabikurikirana kugira ngo tuvyige, tubimenye mbega bikora gute, nokora iki. Bifisa amahirwe akomeye cyane. Rero cyo gituma ndabasaba yuko umuntu wese apana kumviriza gusa ngo cugende utabizi subscribe cyangwa udafyonze kuri like cyangwa ugire comment icyo udatahura, maze dukoreho ikiganiro. Nagusaba rero umaze kumva buno butumwa buri muri kino kiganiro, ufyonde kuri sabone cyangwa subscribe, tubandanye twimanukira tuje va muri web 2 tuja muri web 3, tuva muri web 2 tuja muri web 3 kwa kundi hahandi. Ntugende udafyonze kuri sabone cyangwa subscribe. Ibiganiro byinshi biracaza, tuzokwiga tubone amafaranga uyafise nko muri izi application tumayiningiramwo muri blockchain. Ndavuga muri application tuba tuko turamayiningiramwo, dufate nk'akarorero nka Pi network. Urabona iri muri application ya Pi network kugira ngo agushikire kuri telefone yawe ya mobile money. Ariko ni nkaho turiko turatera turengana ivyo bya mobile money, ivyo byo gukoresha telefone ngo M-Pesa, ngo limikashe, ngo sijui nini, ngo ibi ngo Eco Cash, sijui ngo MTN, sijui ngo Vodacom, sijui nini. Ivyo tugenda tubirengana, aho uzofise telefone yawe ugashobora kugura ikintu uciye mu bwo buhinga bwa none atarinze kuja no kuri telefone. Ivyo byose nivyo tugenda twinjiramwo, ariko harije muri web 2 bizoguma muri web 3. Nkibi byo gukoresha telefone iye birashobora kuzoguma bifasha, ariko atari ku gice kinini,
nuko rero ndabashimiye cyane mwese abankurikiranye, mugire ibihe byiza. Tuzokwiga ingene umuntu ashobora gufungura ibanke yiwe ngendanwa. Muri izo banki ndavuga ngo tuzokwiga ingene umuntu ashobora gufungura Binance akashobora kuyikoresha. Tuzokwiga ingene umuntu ashobora gufungura iyi Binance. Ngiye kuvuga muri make ni kuvuga ni nka banki ivunja amafaranga y'ikoranabuhanga, amafaranga dafadika ikayavunja muyo ushaka yose bivanye n'igihugu ugezemwo. Aho ushobora kufise nk'igihumbi $100 ukavuga ati ngiye muri Tanzania nkeneye amatanzania, ugaca ubikora mu minota itarenze 3. Tuzokwiga n'izindi tubone za KuCoin, tubone za Kraken, tubone za Coinbase, tubone za La Token, tubone za Airbank, tubone za Getio, ingene umuntu ashobora kuzugurura akaziverisha na cangombwa ciwe ku buryo aho ubugeze hose vuga ati nkeneye amafaranga kanaka, nubwo yo bari wavuye mu gihugu usanzwe urimwo, ku buryo aho ugeze hose utagira uza gushugurika uza kurondera ngo mbega ngo ahantu bavunja ni hehe. Oya, ku buryo aho ugeze hose ushobora gukoresha amafaranga yawe uko ushatse. Nimba ufise nk'amapayi, kandi muravyo uko n'umunsi tuvugana uwo mapayi yafise n'amafaranga ufise mu ntoki, aho ushobora kuvuga uti mvise amapayi 10 shaka amakashi ubu nyine mu minota 5 ukaba gushikiriye kandi uyakuye muri rya application tumayiningiramwo. Ivyo rero tuzogenda tuvyiga buke buke, siruto tuduga twimanukira kwa kundi hande tuva muri web 2 tuja muri web 3. Ndabifurize rero kugubwa neza aho muherereye, kandi ndabashimira cyane wankurikiye kuva mu ntango gushika ku mpera za kino kiganiro. Uhezagirwe cyane, ushikara kugubwa neza. Never Give Up TV tubabwira